Kwanza shukrani kwa Mola, bado mimi napumua. Pumzi ngeuzwa hela ningekwanisha jifia. Kifa kina busara hata tajira na danja. Sebuse mimi kabwela kutwa nziki guna njia. Ila yote tisa bado mimi najichanganya na kutafuta pesa ili nisaidie familia. Umri unazidi kwenda msela bado sijaoa. Na so kama napenda uwezo na nipiga chenga. Najifasi kuimba mziki ila nafasi yaoni wakati hakimiliki shasa natoka dhamani. Sina upinzani hata. Salute babu. Hello everybody, welcome again. Uno musi n'umusi mwiza cyane, nundi musi mwiza novuga yuko ari umusi muhire, umusi novuga yuko uza kuronka ibintu byiza cyane. Umusi ku musi wa muronka ibintu bitomo bimeze out of top. Ni Buja Hit TV mu channel novuga yuko aje atavyorosha akora neza cyane agushikiriza ibiganiro umusi ku musi kugira ubandanye uronka ibintu biri classico shubimenya nawe. Nitwa as a classic ndagushikiriza ibiri classic kugira tuwe classic twese tuwe bien. Behind the camera CK professional ni wari afisi kanuro musi aho ibintu biza kuba bimeze neza cyane. Ati aiza kuno musi watuzaniye iki? Nkuko bisanzwe murazi yuko nguma ncengetera hirya no hino kugira ndondere abasani bari kuri top begereje kuja kuri top kuma hit asara. Reka ndabuhikazi. Welcome Black. Vipi mzee baba? Safi kabisa baba. Nashukuru. Takubona waberewe sana. Nawe mwajoshe kabisa. Akazi na kubatabasi. Ya jeni kwa TNC aka kichwa ngumu. Aka kichwa ngumu. Kichwa ngumu yavuye. Yani ndi umuntu niyumvira gose kandi niyumvira ibiri imbere. Akabazo kanje kambere bari ko turaba kuno mwanya hari cyo mupfana na DJ Mario. Oya kabisa. Kumenga murasa cyane. Abantu bagenda basa ko kwisi umuntu so umwe. Abantu ni babiri. Ariko DJ Mario uramuzi? Ego ndamuzi kabisa. Uramaze gukorana, uramaze kuja muri disco kwa mubona? Ego turamaze no kuba twicara hamwe. Okay. Akazira kandi haje ngo ninde? TNC. Izina ryawe nyakuri papa na mama yabahaye. Yani Nahayo Mathieu. Nahayo Mathieu. TNC. Bisigura? Yani ubuzima bw'imiro ntabwo bwigira buhagarara. Ubuzima bw'imiruho ntibwigira buhagarara. Go kabisa. Iri zina warikuye ryavuye kuki? Iri zina aho ryavuye niko kuvyo nagenda abona. Birakwiriye isi kabisa. Reka duhakanya aba fan ba Buja Hit, aba fan ba Music Flavor ubahe acapella kugira tubandanye ibindi kugira bamenye kwanza TNC nindi. TNC kichwa ngumu. Microphone ndaiguhebe. Ego kabisa urakoze cyane. Kwa kweli siamini nikionacho mbele yangu, labda niko ndotoni ningekewa kwa ndugu zangu mkata pema. Pabaya panamwita mtusi mkunga ukiwa bado na mimba ni bora. Ula vibaya kuliko ngeviba na umemcheka mamba kabla mto hujavuka nice. Unajua ni nini nacho au vipi? Saluti sana TNC. Urakunda rap cyane gose kabisa. Umuririmbyi wa rap gose cyane. Rap maziki iwawe? Rap ikimaliye rap irigisha gose. Irigisha nitanga message. Kwa kuraba kuno mwanya kuri Buja Hit umaze gusohora indirimbo zingahe badisangahe? Indirimbo maze gukora ni 3 nizo maze gushira ahabona. Bazisanga kuri channel yanje ya YouTube. Ndamenyesha yuko unumwe marindi bari muri label ya You and I. Bari muri label ya You and I ifise abarindi benshi harimo n'ujya muri ivyo mukunda cyane Gaga Blue. Okay, rero nawe bamaze kumugiza muri You and I vuba cyane ibikorwa vyo turaje kubyakirana ugweze. Urabona ko ari muri ivyo kubita rap biteye n'ubwoba. Barindi ba rap ba hip hop mu Burundi wemera cyane muri ivyo wa hip hop umwe wemera sana ninde? Kemucho. Kubera muri kube muri You and I. Kemucho arashoboye kabisa. Yego. Igituma umwemera cyane ama principe gutuma umwemera cyane You and I Kemucho naya. Igituma nemera Kemucho uravye ijya ndirimbo Mission. Salute sana kabisa na hali hose. TNC kuki wambari saha? Ni mugiye shatse kuraba ahigiye kigeze ndabireko. Ego.
nibihe bintu ushaka ukora kugira uze kuja gukora interview juste uhamaga kuja gukora interview ibintu bya mbere tangura kwiraba ko kwa ati ya jambere mbaza kuraba ko ndi sawa ya swaga ya hanyuma mbona ivyo bikwiye nkabona kugenda studio yahe utojamo naho bogura turagusora indirimbo kwa gusa oya studio zose ndazijamo yego wifuza kumera nkande muri hip hop kwisi yose ugiranye n'abaririmbyi uziwe ba hip hop ya nka Tupac yego tubwira karimbo kamwe ga Tupac uzi Say Mama yeah okay sio mbaya ubibujumbura uba mu ntariye je mvuka muri Rumonge mu province nshasha ya ariko ubu ibikorwa byanje ndabikorera ibujumbura ya okay ibintu bibuze ibintu bitatu bibuzi wawe ubura amahoro sana nibihe ya cyambere no gufungura cya kabiri mbuze nk'ivyo nambara ya icya gatatu umbwiye gukura ku mushatsi wose yego vuga ibintu bitatu kundira abakoga bibujumbura iki ibintu bitatu n'abakundira n'abantu birekura so n'abantu ubakeneye bakunda kuja no ma clip ikindi kintu n'abantu batavurugana yego ivyo ari ibintu bikundira abadada bibujumbura wewe kuri wewe uramaze kuja muri disco yego ndamaze kujayo ibintu bitatu kunda sana muri disco uvuga ati kuri ibi birangiye sana nibiki cyambere nambe ndakunda ukuntu aba DJ bavuza muziki icya kabiri ndakunda ukuntu abantu batamba icya gatatu ndakunda ijya movement kubona abantu baborewe ukuntu baba bari birakuryohera sana kabisa uramaze guchattinga n'umudada ugacuhura nawe ugasanga oh my god kumbe ndiko ndavuga n'umudada ukasa nabi komeza uku biramaze gushikira oya ntibirashikira yego nturakundana n'umudemu mukwiye kuri social media oya nikiraba yego nizihe muzu wambaye uvuga ati izi muhuzu naho vyogenda gute sinozambara kabisa impuzu zimeze gute tokwambara naho boguha mahera ijipo ya naizi ndio zambara yego zingo zambara yego tugira ibintu ubibonye bigutera ikigongwe sana ubiravye ku muntu avuga ati oh my god umva ikigongwe sana cyambere na mbere ikintu kinari kigongwe kubona nkajya bana basaba mu barabara ya ico ni kimi kindi icya kabiri kubona nk'umuntu usanga ari karakubita nk'ikimuga ya umukobwa ameze gutagushisha gutera isesema ati udemo happy kabisa rana boya oya bose nta mukobwa yoshishe imbere y'umuntu kubona nikiremo nkanje yego indirimbo ya nyuma y'umurundi heruka kumva tutaragira na interview yari indirimbo yande indirimbo ya nyuma y'umurundi heruka kumva ni A-Flow question yego question indirimbo ya nyuma uje wumvirije ugiruze nga yego okay turumva ibintu bimeze neza cyane muri Vuja TV turi kumwe n'umwe mu baririmbyi avuga ati aje ariko yitegura cyane gufata hip hop mu maboko B-Face on the floor ni ipange neza nico bisigura yego ipange neza kabisa ibikorwa biriko biraza agiye kubibona bakubwiye ati gira icyo umuhanuye B-Face umubwira iki icyambere no shimikiya kwijya zya B-Face karagin challenge nkuko yabivuze ko yavuga ati akiniye abantu 10 muri abo bantu 10 harabayo umuserukizi umwe icyo no muhanura nuko yoreka guma yemera ko haramaze kuboneka umuserukizi Fabilove muri wori umufano wa Fabilove sana ayasubanda umusindi umufanzi wiyo ariko urashobora kumviriza ibikorwa byabo ukumva ukakompara kavuga ati nakarashoboye nakararushijwe cyangwa nakani yarushijwe wovuga yuko B-Face imbere ya Fabilove no aracari down muri bajyana 10 umuntu umwe yaramwikoreye oh my god urumva ko ibintu bimeze neza cyane okay mu gihe tukiko turavugana message imeze gute ndakwandikira ucumbloka direct ko nayo mbona vrem na nimwe mu gusozera reka duha abariko baratumvira abariko baraturaba kuno mwanya muri Vuja Hit mbega wewe kuri wewe urubatse urafite umudemu kwa ibintu nk'ibyo oya ntabwo nubatse ndimo célibataire yego urafite manzi wapi yego
nta manzi ufise oya nta manzi kabisa nubeshe ntabwo mbeshe vraiment ego bagukeneye bo kuronka gute uwo bankeneye yaca ku akaronderaho tensaba bakamwereka umukobwa ameze gute naho byogenda gute ntufuryamanye nawe mu nzima mu gitanda kimwe ati birashitse urabizira by'abasore nawe urabitse naho byogenda gute nturyamana nawe nta n'umwe bose no kunikiremo uzi indimi zingahe indimi zitatu izihe Igiswahili, Ikirundi n'Icyongereza umukobwa mu Kirundi bamwita gute umwigeme ego urisi umuzezwanzu ninde umuzezwanzu n'umuntu aba ari kumwe n'umugabo mu rugo inarugo navuga umuzezwanzu uri kumwe n'umugabo mu nzu bamwita umuzezwanzu urisi yego akajambo kanyuma nababwiye ko mubandanya mukurikirana hit Buja Hit TV na Isaac Classic hanyuma mutwitege ko ibishasha vuba ndazimugiye kubironka ego urakoze cyane ariko no gusaba yuko usozera kandi kuduha akapela gato ndabona ko kuri hip hop uramara kwanza shukrani kwa Mola bado mimi napumua pumzi ingeuzwa hela ningekuwa nishajifia kifa kina busala hata tajila na danja sebuse mimi kabwela kutwa nzikiguna njia ila yote tisa bado mimi najichanganya na kutafuta pesa ile nisadie familia umri nazidi kwenda msela bado sijawa na sokama napenda uwezo na nipiga chenga najifasi kuimba mziki ila nafasi yaoni wakati hakimiliki shasa natoka dhamani sina upinzani hata salute babu kisazi sana mimi swali langu hapa akabazo kanje bo juste sorry wariko rimba Igiswahili no mpamvu najinja muri mood Igiswahili duheze uri mu babaririmbyi uri muri wa mugwi w'abaririmbyi bavuga ati no aba journaliste barajya amahera abasani kwa ibintu nk'ivyo wowe uri muri wa mugwi w'abaririmbyi bavuga uko oya wo mugwi je ntawo ndimwo kuko sinobijamo ntavyo ndigera mbona wovuga ati abaririmbyi aba journaliste bavuze ivyo bazi bavuga ivyo bazi ntibarinda no guhabwa amafaranga mu ncabanye byose zo kuvuga ego aba journaliste bakora ivyo bazi kandi bavuga ivyo bazi akarorero nkuko bankurikiye barondeye iyo igipaji canje kiri bavuga ati nakarashoboye reka tumurondere Merci beaucoup twari kumwe na TNC murakoze cyane mwese twari kumwe na TNC aho yariko byifatamo neza cyane twambaje itubazo twinshi umvize ko yagerageje ko twikuramwo twariko twamutamwitego bagati yasinjayo reka ndabashimire cyane mwese magomba kurikirana exclusive interview twakoranye n'umuririmbyi wacu TNC arafise impano idasanzwe nawe wabibonye kandi gira icyo muhanuye kuri commentaire kandi commentaire zabaratiza kuzibona arazibona kandi ziragira icyo zimufashije murakoze cyane kumwe na Isaac Classic on the mic behind the camera CK professional je niko ndamwita respect man respect ni kuri wewe wakurikira ikiganiro kuva mu ntango gushika muherezo bandanye ugira subscribe kugira mube benshi mugwire kuri Buja Hit TV tubane turonkera amakuru menshi kwisi welcome je n'umurinzi wanje turigiriye bye